mwabikoreye he? Ivyo sivyo kuvuga amaye. Aya none urashobora kuvuga nyene hari mwabikoreye yagufashe ku nguvu vyagenze gute? Ntabwo yamfashe ku nguvu. Me twasa n'abakundanye. Mwasa nk'abakundanye. Yego. Yakujanye iwabo? Oya. Mwihote? Mani ivyo sivyo bakuvugira ngaha. Hello bakunzi ba Inyishu Media, bakunzi ba Tugesho, bakunzi ba Twenga Wige, bakunzi ba Jesus Ntare Carmelo. Nije imbere ya kamera, inyuma ya kamera hari Benisha. Rero no munsi nkuko mubibona kavura kazindutse karagwa kabisa. Kazuba ntikaraka no munsi twakoze twambaye imipira y'imbeho, twagiye mu manege ibintu bitagase. Rero no munsi naramutse nza ku muntu yari yarandondeye sana ngo tuyage. Nawo muntu nawe asanze ari umukinyi uko nyakina amafilme muri ihuriro TV yari yandondeye kugira tushobore kuyaga bushize twayaze nawe ndamusanze ahantu mu bantu bariko baragira tournage ariko no munsi nahishiki nawe se uwundi sinzi cameraman ndamwiyegereze mbona yantinye gute Sawa. Yameze neza. Ndameze neza nkuko ubibona. Basanze bakwita gute yaje? Jentwa Sandra. Sandra. Ngaha nyene niho sanzwe ubaje. Ngane mu mahera. Neje wari wandondeye ejo mbarira ku telefone ko ushaka ko tuyaga nyene je nitavye ubutumire bwawe. Narevye ubu nibirefu vraiment. Nico gituma nakorondeye. Je vyo mu Inyishu Media TV bingeza ahantu vraiment. No musere naguhamagara ndabwire. Urazira fa passe ko nagiye kushitse cyane. None kwanza rindira uvuze ibintu bya Inyishu Media. Inyishu Media. Naguhamagariye ngaha. Inyishu Media je ndaheruka kukubona mu kiganiro twe twakoranye ubwa mbere ndagusanga wasaraguritse hariya byagize ntibyagucanze. Mbe baraguhaye amafaranga. Baya. Nese nagiye muri fa passe. Naragiye mekusora ngene bafashe nabi kandi ndataha. Rero nikindi kandi ubu ikibazo mfise si kuri Inyishu ubu nzotumbera Toma nawe bimeranye gute? Ubu avuye ku bosi ba Inyishu Media ugiye kuri Thomas nawe mufitanye ikibazo. Byaje kuri Toma. Kugira nshike no kuri bajya bosi byavuye kuri we. Je nayigeze Toma nyene wigeze kunzamuye Inyishu ndaza gukorerayo. Toma niwe yakuzanye. Ndaza gukorerayo bugenzi burabandanye uko turatsinda turanasohokana. Rero uko twasohokana yaranteye n'inda. Ubu mfite inda yiwe. Ufise inda yato? Yes. Kubw'ibyo rero ujya munsi mwambonye hajya naraje Toma nyene ariwe ambwiye nta kuntu twagenza mbakiyo ndatuyikureye aha nyene we muri inda yiwawe nyene ndafsinda kandi ya Toma bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Ntare G turi kumwe n'umwigeme asaze akira mu ihuriro TV deruka kumubona za kwishyuza ariko ubu naho nibindi bisanga vraiment Toma yaguteye inda. Toma yanteye inda antukacangira umugambi ngo gende muri Inyishu Media ari mba nishuza amahera ngo jamera nakoreye ngo bariyo ndayishiza amankorerinda. Urumva Toma yakugiye mu matwi akubarira ugende wishyuza amafaranga muri Inyishu Media. Umve ntari icambere coco je navuye ngaha muri ari Toma mamagaya ntwaye muri Inyishu. Nasanze ari umukinyi wawe urazi ko naje nakoreye. None tubwire nemo kugira aze kugutora we kwanza ubwa mbere na mbere muhura na Toma vyahe vyagenze gute? Toma yadusanze mu ihuriro abanza bisaba Amisi ndetse na Famba. Ndanumva Famba aramamagara. Yabisabye Amisi na Famba. Yes. Ndanumva Famba aramamagara bimbya wotegeze gukorera muri Inyishu Media. Ico gihe barambwira rirendi ndaja gukora. Ni Toma nyene yaje kunyitorera. None Toma kugira ba Amisi bamuguhe ugende gukinira muri Inyishu Media. Bari bayaze iki na Toma basi? I don't know. Nta kimwe bigeze bambwira vraiment. Wewe umvise bakorungika. Numvise ambwira Famba ngo uyo niyaza gutora muzogenda mujanye. Fadad tumamenya yuko nyene ni musi wa kabiri ndaza gukora njya musi nyene nacenza kwishuza amahera. Naraje no gukora kandi metu Toma byagenze ko nyene turasohokana. Until nacho nterinda. Inyuma iyo kukuzana muje mu kazi ko gukina amafilme mwace mwongera muraja mu bintu byo gukundana kugira gutera iyo nda. Twakuvyo day ntangura gukora mu Inyishu Media. Nho twatanguye gusohokana. Yego. None waragerageje none Tomora mo bari akufise inda yiyo. Nayimubwiye kandi cyane antuka mvuye hariya naragiye ni wabo metu yaciye nkwepa kugera ino saa Toma telefone nje ntiyitaba siniganda mutora. No mpamvu je navuze ka tudenda guhamagara ko je bingeza ahantu
vraiment ndarusha none umva none ico kibazo ciwanyu kizoherera hehe abavyeyi biwawe ho barabizi no ko usanze ufise inda yiwe abavyeyi barabizi nyene me gusa toma ntibamuzi antuka nagegeje no mbyaze no ngamira ntigeze ati je naravyico nokora narabuze ngiye hariya muri Inyishu Media TV ababosi biyo baranyirukana hayi fo nawe simba nico nokora vraiment asigaye ko ndamwitwarira uraraba no mu bashinga ntahe nturabibabarira basi bamwegeye je nivyo mbona sigaje ntari nivyo mbona sigaje kweri kuko aho ngeze nta bufasha na bumwe fisi kuri telefone ndamurondeye ntigera yitaba je simba nico gukora fo nawe kumbe Toma n'umwana mubi romantic boy Thomas umudada kweri waguteye inda none amaze kugutera inda yego arayitoye urayifise urayigendana iwabo na Toma urahazi ndahazi yes naramaze kujayo one day ico gihe twatuvenye mu shooting acambya duceho amarahanyereka none narashitseho mara n'abavyeyi biwe batangura kunyihakana ngo nitukuzi ngo natuma ngo amadimisi adatangaha arono je vraiment numva narushe sérieux simba nico gukora kandi ciki kibazo ndumva gikomeye none nk'ubutwo umushefu wa Inyishu Media kutaragenda none kimubarire gende wo musinagenda we ntobo ngiye vyabaye anyirukana nkimbwa umengo sinzi kandi aribuka no musinagiye gukorerayo nabone umengo bamfata neza mvuga ngaho ibintu vyo ngabirorosha ariko for now nabyo mbona vraiment nabyo mbona kibazo canyu ndumva kirakomeye soroshe Toma wenyene ntawo nigamba nuva ngo bagena shooting Shackland ngiyeyo ntawo nigamba nayo hari gihe bambwiye ngo ntaza ngo mazi imisa ataza ngo mara yaraduze ibintu byinshi nari ndarushe vraiment none ngaha none umviriza we hajya wagiye kwishuza amafaranga ariko ntiwagiye kubasigurira impamvu igiye kwishuza amafaranga erega ariko Toma yari yambwiye ngende kuyishuza hama dukorera inda ne ugiriki none yarangahe basi Jerambye ngo ni $3 my $300 niyo yari yambariye ngo ngende kwishuta none ukimara kuja gukorayo mwari mwandikiraniye urupapuro rwemeza yuko mwebwe mugiye gukorana nabo nati je kubera nabo nyamisi nafamba bandongitse nacangiye gutekana n'ababosi biwanje ifo kengende yes naje mbona ntora ngo bambwire ngo dukora ndagenda bisigura rero nta mushahara we waruzi ugiye gukorera nta mushahara nanzi nje gukorera urumva Toma rero umaze kumubarira ko ufise inda niho yaciye kwigisha uwo mugambi yego munyuma yitwaye program gagenda mu Inyishu Media baguha amahera naragiye abanyingene bamfasha nje for now vraiment ndavuze ndarushage ko ndabishira imbere y'intahe reka kurira basi reka ntarisha ibyo biragoye ndumva iki kibazo basi je have telefone basi umushefu wa Inyishu Media hanyene mu kiganiro nyene muvugane nyene direct sinibaza ko ari kivamo kuko ijya mbere ndavye ngene yafashe sinibaza vraiment je have ndaye basi mufume muvugana nuko igerageza je banafashe nabo umunsi nagendaye banafashe nabi trop none yaguhendereje iki none Toma kugira bigende kujya nari sinibaza vraiment sinibaza mwaragiye mu byo gukundana nyene murakundana yego kandi cyane mwari mukundana ntabwo yakuboreje akugiremo yambiri oya ntabwo yigeze ambareta jabe basi twumve basi ngahanye ko mu boss yogira ishavutse sinibaza kuko ndavye ngene yamfaje I don't know oui salama safi ibana je ngandi kumwe n'umuntu ngaha anye ibana ibintu byabaye ndansi ibiki ngo Thomas sinzi yo kubarira mu bimeze gute ni sawa Thomas ni sawa uranyibo tubafashiki je ndi Sandra uwaye muri no mwanya nawe nunzi muri no mwanya wanye bagiye nyine nibusane ko je fise muri telefone nje fise abasandra benshi ashara nyibuka vraiment uburembe nabaye no mukazana wo muri Inyishu Media kagushitiriza amako ndiko ndafyitiriza ubu mfite inda ya Toma navyo ni ibintu ngende umuvyeyi wa Toma ntabyo nomenya shawe ntiri mu babosi bo muri Inyishu none ubaye umubosi w'umuntu shareka ivyo uraza kumurondera Toma oya mushaka ngaruke ugaruke gukora iki abo bazoca bakuzirika sawa bazonzika ko ndabwiye ubu nibigiye koroha vraiment nibigiye koroha kwanza wewe ubaye kwanza ivyo kuravuga urazi uri kwavugana nabi
nivyo je ntibindaba mani uriko urankanga mekuse je ndazi coco mfite inda yatuma kandi ntegerezwa kuza kumurabira ngaho nyene muri Inyishu Media ahubwo icyo no gusaba urondere gusaba utuma haba kwanza umuntu agwaye telefone yanje ngo tora telefone Allo none we abantu bose abasazi bose ucurondera bavugane n'uwega je sinzi kuvugana ja yandemereye ngavugane ngo n'umubosi wa Inyishu Media ngo tuma ikintu bari kumuwe nomero zatuma direct bayivuganira ngo tuma ngo ntabonekana ngo kandi yamugize moya mbiri none moya mbiri yemereye iki kugira bamubwire iyo moya mbiri ubwo se ubusazi abakobwa bakinoge sinzi ngene bameze ashe ngo kandi ngo najya amahera yaza kwishura ndamutuke umuhimbi Inda ari umuhimbi we koma ziga nuzosubira gutera induru hajya kuri sawa ndabye ubu nzoza kandi nzoza bitoroshe umvise ukuntu bikurikira mve ntari byo birasanzwe vraiment ubu hasigaye ko nitura ubutungane nta kindi mbona asuye gukora none gasha we ahubwo rero ikintu gihari jewe nkuko je waramutse undondera jewe have jenzi basi je ndamurondera Thomas nawe rega none iyo hari Thomas nawe usanga ayemera jambere rayimeni niho nshambya ngo ngende kwishuza ry'amahera bari for now na telefone ntigera yitaba simbona cyo gukora vraiment hasigaye ko ndabishira mu bakuru nje kwitwara kuko je simbona anduko ndayitware hehe ndetse no muhira ndabona we ko aramarira mifa yayi none ntiwagerageje basi no kwitibura urabe ko nzabakora sivyo tumanye yari yambwiye ngo ngende kwishuza ry'amahera nari gukora iki yari yababariye uje kwishuza amahera mu yitibura singo kugira tuyikure me oraye nivyo nashitseyo barangirira baranyirukana bamfata nabukuntu kuva bijyamuzi no sindasubirayo n'ubutoma ndiko ndamurondera sindamubona nabuze cyo gukora fona darushe pram pare sana rero jewe cinzo murondera Thomas numve ukuntu bizogenda prima wabukote nyimba kugura uduhuzu tw'umwana basi bararondera byoba nibyo basi kuko ntabwo bufasha na bumwe mfise ntabwo mfise kabisa bakunzi ba Inyishu Media muri kumurakurikirana kino kiganiro urabona ukuntu vyifashe umwigeme yana yahuye na Thomas mwabikoreye he ibyo sivyo kuvuga amaye none urashobora kuvuga nyene hari mwabikoreye yagufashe ku nguvu vyagenze gute ntabwo yamfashe ku nguvu me twasa n'abakundanye mwasa nk'abakundanye yakujanye iwabo oya ni hotel mani zo sizo bakuvugira ngaha bakunzi ba Inyishu Media turabashimiye cyane kudukurikirana ebana ndabakunda sana nagane ko ndayaga na Sandra afise ikibazo yahuye na Mr Romantic amutera inda ebana namukwakwanyagiramo moya mbiri nyimba bahuriye mu muferege bahuriye yase kuduha amakuru namwe ariko nukubandanya duhiga Mr Romantic boy tumubaze kuko ujya muhungu ebana sigata byorosha sana mu gukunda abademu cameraman raba twigira ahantu mbe twitwaje ni amajahe gabasha